Rebecca Grinspan umuyobozi w'ibiro bya ONU bishinzwe ubuhahirane yavuze ko Afurika y'Uburengerazuba ariyo itahiwe mu kubona ifumbire y'Uburusiya yahejejwe ku byambu by'Uburayi kandi yabujijwe kugera mu bihugu biyikeneye. OMS ejo yavuze ko Uganda izakira urukingo rwa Ebola Sudani mu cyumweru gitaha mu gihe iki gihugu kirimo gukora ibishoboka ngo kibuze iyi ndwara yica gukwirakwira. Perezida wa Guinea Equatoriale Teodoro Obiang Nguema yakoresheje inama mu mujyi wo ku cyambu wa Ruba hashaka manda ya gatandatu ku buyobozi. Amatora azaba ku cyumweru. Obiang w'imyaka 80 yagiye ku butegetsi mu kwezi kwa munani 1979. Muri Afurika y'Epfo polisi yataye muri yombi umuyobozi w'agatsiko k'abanyarugomo w'umunya-Israeli w'imyaka 46 ku byaha yakoreye muri Israeli. Polisi yanavuze ko we n'abandi barindwi bazanashinjwa ibyaha by'urugomo bakoreye muri Afurika y'Epfo. Naho muri Kenya ihindagurika ry'ibihe, amapfa, itemwa ry'ibiti mu buryo bunyuranyije n'amategeko, guhinga cyane ubutaka n'amatungo arishaga kugumba ibyatsi birateza isuri mu buryo buteye ubwoba. Umuhanga kuri kaminuza mu gihugu avuga ko gutera ibiti biri mu byagabanya isuri.